Umugoroba mwiza kuri mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu nga kuri namoresha kure ya Burundi News TV ikaze turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba kuri wa gatanu tariki 16 myandagaro mwaka wa 2024 amakuru akomeye cyane ari kugenda turuka nga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kwibanda ku ngingo nkuru rero zikurikira kuri uyu mugoroba rero kuri izi tariki niho Floriane Irangabiye kuva nyine kuri uyu wa gatanu kuri uyu mugoroba akomeje kugenda yidegembya ku kigongo cy'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yamaze kugenda amuhereza imbabazi nyine uko byamaze kugenda bigaragara ubu ngubu akaba yamaze kugenda asohoka ibohero nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe mu bakomeje kugenda babona foto yiwe ariko aracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi baremeza neza yuko afise ibyishimo bikomeye cyane nyuma y'icyo kigongo yagiriwe n'umukuru w'igihugu nyuma yuko yari yarakatiwe cyangwa se yari yarasabaye gufungwa imyaka ishika ku 10 yose. Ariko kandi bamwe mu babanye nawe muri ngereza yararimo bavuga yuko ari umuntu mwiza ndetse yaranababaniye neza ndetse gushika none bakaba bavuga yuko azabavuganira nabo bakaba bagira ico bageraho cyangwa se bakaba babona ubutabazi. Bivugwa yuko leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero ikomeje kugenda ifunga abantu bamwe na bamwe ibarenganya abandi kabahora ibintu bitakabaye bihogwa umuntu abandi kandi bakaba bakomeje gufungwa batarigeze bagera imbere y'ubutungane kugira ngo babashe kuba bocirirwa imanza. Nga mu gihugu cy'u Burundi kandi harandi makuru yamenyekanye ya Grace w'imyaka 17 waje gutuma umusore w'imyaka 23 apfa ubwo bari mu gikorwa cy'abashakanye, ariko kandi abenshi bakaba bavuga yuko bo bari mu busambanyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina nyuma yuko nyine bo bari abantu batari barashakanye. Bivuga yuko rero uyu mukobwa yaba ari gusabirwa kuba yofungwa burundu nyuma yuko ari umwe mu bagize uruhare mu guteza urupfu rw'uwo musore nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda tugera bivuga mu gihe ari wakomeje kugenda amugira inama yuko yakomeje kugenda akoresha imiti yongera akanyabugabo cyangwa se imbaraga ibinini bisanzwe bikoreshwa n'abasanzwe bakora ibyo bintu bikaza kurangira biviriyemo uwo muhungu gupfa. Turabigaragaho byose mu makuru akomeje kugenda aradusomera. Mu Rwanda hamaze kugaragara rero abantu bashika kuri 4 banduye monkeypox, icorezo cy'indwara nyine ikomoka ku nkende nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Turagaruka ku makuru kandi akomeje kugenda agaragara nga mu gihugu cy'u Burusiya aho gushika none ibintu bikomeje kugenda bihindura isura abivuga yuko imfashanyo zotangiye gutangwa ku banyagihugu bagiye batandukanye nga mu gihugu imbere muri iki gihugu cy'u Burusiya nyuma yuko nyine Perezida Vladimir Zelensky yamaze kuvuga yuko agomba no gushyiraho ubuyobozi mu rwego rwo kugira ngo yerekane yuko n'ubundi icyo gihugu nawe agiye kugikoramo ibintu bikomeye cyane. Amakuru rero akomeje kugenda agaragara dukesha amavideo ndetse n'amafoto biriko biranyura ku mbuga ngurukana bumenyi biriko birerekana neza yuko gushika none amabendera agiye atandukanye mu bice byamaze kugenda byigarurirwa n'ingabo za Perezida Vladimir Zelensky abari kugenda bashingura amabendera y'u Burusiya bagashyiraho amabendera yabo ibiri kugenda byerekana neza yuko nyine botanguye kugenda bafata ibice bindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda dusomira nyuma y'ibitero bikomeye cyane byatanguye ku itariki 6 uku kwezi k'umunani umwaka wa 2024 ariko kandi bikaba bikomeje kugenda bishegesha Uburusiya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri Kongo rero hakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byibasira ibice bisanzwe bituwe n'abaturage cyane bigenzurwa n'umuhari wa M23 nyuma yuko ingabo z'ico gihugu zikomeje kugenda zigerageza cyangwa se zikomeje kugenda zigerageza kwambura ibice byose uyu muhari wari warafashe, ariko kandi gushika none uyu muhari ukomeje kugenda wihagararaho uvuga yuko utazatakazaho na santimetero n'imwe mu bice byose bamaze kugenda bakaba cyangwa mu bice byose bamaze kugenda barafata. Ibi byose biragaragaza ndetse bikanerekana imbaraga z'uyu mugwi wa M23 ndetse gushika none bikaba biriko bikomeje guteza impungenge abanyagihugu bagiye batandukanye mu gihe bamwe bari baratangiye kugaruka mu byabo ubu none ingwano zikaba zongeye kugenda zigaragara. Ndabahaye ikaze nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ndabifuriza kumererwa neza cyane. ababasha kuzagiye kugenda babana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Turi kuri uyu mugoroba nyine wo kwa gatanu. Ikaze nkurikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikiye muherereye
mu ntara zigiye zitandukanye ndabifuriza kumererwa neza, baduherereye mu ntara ya Kayanza, Bururi, Cankuzo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ndabifuriza kumererwa neza, ari mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ndetse n'abari mu mugwa mukuru w'ubutegetsi uzwi nka Gitega, mwese ndabifuriza kumererwa neza cane. Abaherereye mu bindi bihugu byano ku mugani wa Afrika nyene mu bice bigiye bitandukanye twifurize kumererwa neza, abari mu bihugu by'ababanyi nk'u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi, mwese turabifuriza kumererwa neza cane kandi turabifuriza ibihe byiza cane. Abandi mudukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, hirya no hino ku mugabane wa Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabifuriza kumererwa neza cane. Tubaye ikaze ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, reka nkwibutse gupyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cane, ndetse ubashe no kuba botanga igitekerezo. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akanyamuneza ni kose kumenyesha makuru Floriane Irangabiye nyuma yuko nona size muri uyu mugoroba amaze kurekugwa, aho yamaze kuvanwa mu irobohero nyuma yuko nyine afise n'icyemezo cyerekana yuko nyine yamaze kuba yosohoka iribohero. Floriane Irangabiye, amakuru akomeza kugenda adushikaho none rero nuko amakuru akomeje kugenda akomeye ndetse yamaje no kugenda ashimisha bamwe mu banywanyi bagiye batandukanye b'iki gihugu c'u Burundi, baba mu migambwe igiye itandukanye abiri ku butegetsi ndetse n'itari ku butegetsi. Arirekugwa ry'uyu Floriane Irangabiye usanzwe ari umumenyesha makuru wari warakatiwe gufungwa imyaka ishika 10 yose, ariko akaba yaje kuba agirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ingingo yo kumurekura rero yafashwe kwa gatatu ku itariki 14 Myandagaro umwaka wa 2024 iza kumenyekana bukeye bwaho ku mugoroba w'ejo haheze. Agisohoka rero ibohero yavuze yuko afise umunezero utagira ukungana, aho yaje gusohoka afise n'igipapuro cyerekana yuko nyine yamaze kuba yohabwa imbabazi. Yagize ati kwiyumvira yuko nshobora gusubirana umwidegembyo inyuma y'imyaka hafi 2 yose ndi mwibohero, ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanje, abana banje ndetse n'umuryango wanjye wose, ndetse gushika none akaba akomeje kugenda agaragaza ibyishimo bidasanzwe. Ati ndi niteka ryinshi cyane, icubahiro cinshi cyane n'umunezero udasanzwe kuri abo bose bagize uruhare kugira ngo nshobore kubona uyu munsi. Umuryango wanje, abaharanira agateka kazina muntu ku rwego rw'u Burundi ndetse na mpuzamakungu, abamenyesha makuru ku rwego rw'u Burundi ndetse na mpuzamakungu. Amakuru dufise rero nuko kandi uyu mumenyesha makuru igitangaza makuru yahoze akorera gitigeze gihema kumutabariza, ndetse n'indi miryango igiye itandukanye isanzwe itabariza abarundi bari mu kaga yakomeje kugenda igerageza kumutabariza, ndetse gushika none akaba ari ibintu abantu bakomeje kugenda bavuga yuko ari ibintu bisa naho byotanze umusaruro. Floriane Irangabiye kandi yashimiye umukuru w'igihugu kuba yamugiriye ikigongwe, akaba yabashije kuba yomurekura. Ati ndashimiye cane bimwe mu by'imvamutima umukuru w'igihugu c'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yashize mu ngiro. Iyi ngingo ndamwipfuriza iteka n'iteka kandi amahoro y'Imana akomeze kumuhezagira. Iyo ngingo cyangwa se iryo tegeko ry'ikigongwe c'umukuru w'igihugu rero n'ubundi bya Perezida Evariste Ndayishimiye rivuga yuko Madame Floriane Irangabiye akuweho ibihano byose, kandi ko ingingo zose z'imbere ziteye kabiri n'iryo tegeko yavuze. Imyaka hafi gukwira 2 umumenyesha makuru afunzwe kuva afashwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2022. Birumvikana yuko cari igihe kirekire imiryango ndetse n'abamenyesha makuru niharanira uburenganzira bwa zina muntu yari yaragumye rero isemera ivuga yuko umumenyesha makuru yazize umwuga akora. Uwo mugore w'imyaka ishika kuri 36 yarasanzwe akorera igicaniro iradio y'abarundi baba hanze icisha kuri internet ibiganiro by'ivyiyumviro n'umwihwezo ku buzima bw'igihugu ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ivyo biganiro ni navyo rero ishirahamwe mpuzamakungu ryo gukingira abamenyesha makuru Community for the Protection of Journalists ribona yuko nubundi yari yarahowe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yafashwe aje mu Burundi kuramukanya avuye mu Rwanda iyo yari asanzwe aba.
yagirijwe rero kuvogera igihugu. Ico caha gica kimwangira muri Nzeri umwaka wa 2023 sentare ica imucira igihano co gufungwa imyaka ishika ku 10 n'ihadabu y'umiliyoni y'amafaranga y'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu itangazo yasohoye nyuma y'uwo rubanza. Rero n'ubundi yanditse iti muri urwo rubanza abashikiriza manza bashingiye ku ngingo ku gicaniro ca radio igicaniro co muri Myandagaro umwaka wa 2022 aho Irangabiye n'abatumire banegura leta y'u Burundi bakagiriza abategetsi bayo kuba abasuma ndetse no guhonya uburenganzira bw'abanyagihugu babo nk'uko rero iryo shirahamwe rivuga ko ryabisomye mu nyandiko za sentare. Iryo shirahamwe kandi rivuga yuko kandi ryo ryabonye muri izo nyandiko ko abashikiriza manza bavuze yuko basanze ico kiganiro muri telefone ya Irangabiye maze amaze gufatwa baca bamwagiriza guhamagarira rero abanyagihugu kugaragariza ndetse no gutembagaza leta. Bimwe rero mu vyemezo abashikira manza batanze nuko rero Irangabiye yaguma agira ingendo hagati y'u Rwanda iyo yaba no mu Burundi aba umuryango wiwe hamwe n'amafoto aho nagaragaza ari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwahoze atwara u Burundi umuhisi Pierre Buyoya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yagirijwe kandi kwitaba inama zo guha inyigisho ugwaruka ruba mu mahanga kugira ngo rutembagaze ubutegetsi bwa leta. Ibyo byose Florian Irangabiye n'abamwunganira mu mategeko yari yaburanye abihakana avuga yuko yakoresheje gusa uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ico yiyumvira ko nazo inama zivugwa atarizo yigeze ajamo nyine. Amaze gucirirwa igihano c'imyaka ishika ku 10 n'ihadabu ry'umiliyoni w'amafaranga y'u Burundi ku itariki 2 Nzero umwaka wa 2023 Florian Irangabiye yarunguruje gushika muri sentare gasamburamanza ariko nayo ku itariki 13 Ruhuhuma umwaka wa 2024 ica iremeza ico gihano. Ingingo tegeko rero ry'umukuru w'igihugu ryarekuye Florian Irangabiye yavuga yuko uretse ububasha umukuru w'igihugu ahabwa n'amategeko yihweje kandi ibyo yasabye n'umupfungwa yagiriwe icaha. Kugeza ubu rero nyine birumvikana neza yuko bakomeje kugenda bajya mu byishimo bikomeye cyane nyuma yuko uyu mukenyezi nyine yabashije kuba yorokugwa cyangwa se yabashije kuba yogirira ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Ibi byose rero byakomeje kugenda bituma bamwe mu banyagihugu ngaha muri iki gihugu c'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko bishimiye ku buryo bukomeye cyane uburyo yaje kugenda akora ibyo bintu byose. Icyakora bamwe mu babarizwa muri CNDD-FDD bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko batishimiye ibyaje kugenda bikogwa, bagaragaza neza yuko nubwo bihagaze bityo nyine uko byagenda kose bo ubwabo ngo bakomeza kugenda bavuga yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze ari amahano. Nyamara ibingibi bikozwe mu gihe bamwe mu begereye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye badatinya kuvuga yuko ari bo bamugiriye inama mu gihe ibikorwa by'amatora ategerejwe rero arimwo abazahagararira intara ndetse n'abandi bazahagararira amakomine mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hagazakurikiraho amatora yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bamugiriye inama yuko akwiye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe kuba yokongera kwigarurira imitima y'abanyagihugu mu gihe imiryango igiye itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi yamaze igihe ivuga yuko bakomeje kugenda barabangamirwa ku buryo bukomeye cyane n'uburyo ibintu bikomeje kugenda biramera n'uburyo ibintu bikomeje kugenda biragenda ngaha mu kino gihugu. Leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero imaze igihe ishinzwa guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse gufungwa ndetse n'iyicarubozo risanzwe rikorerwa bamwe mu banyapolitike n'abandi batavuga rumwe na leta cyangwa se batabona ibintu kimwe n'uko leta ibikora cyangwa uburyo ibibona. Ecakora imiryango igiye itandukanye yaje gushimira nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kuri ico cemezo yaje kugenda afata. Naho Grace umwe mu bakobwa bakomeje kugenda baravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nyuma yuko yaraherutse gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi wiwe witwa Eric ndetse bikaza kurangira Eric apfuye ashizemo umwuka nyuma yuko uyu mukobwa yari yamusabye yuko yokomeza kwifashisha ibinini byongera akanyabugabo mu rwego rwo kugira ngo uwo mukobwa yavugaga yuko ata muntu n'umwe
ujya agira ahantu amugeze maze uwo muhungu akaza kwigera inama yo gukomeza gukoresha ibyo binini, ndetse ngo iminota yagombaga gukoresha iza kurangira, ariko umukobwa akomeza kuvuga ko atakintu na kimwe ariko yumva, aza kumubwira yuko yakongera kumira kandi kanini, maze bikaza kurangira uwo muhungu aguye muri ico gikorwa, aho bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bariko barayaga bavuga yuko uwo musore yoba yaraguye ku rugamba. Nyine bamwe mu bavyeyi biwe bamaze kugenda batangaza neza ko bifuza ko uyu mukobwa yofunga ubuzima bwe bwose, nyuma yuko iwabo w'uyu musore witwa Eric bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'umubabaro bavuga yuko nyine batewe n'urupfu rw'uwo musore wabo wari ukiri muto cyane. Aba rero bakomeza kugenda bavuga yuko nyine bababajwe n'ibikorwa byakozwe n'uwo mukobwa, mu gihe umukobwa n'ubundi wari asanzwe amenyereye ibyo bintu, ariko kandi uyu muhungu wabo akaba we yarabikoze asa naho yohejwe n'uwo mukobwa, dore yuko byagaragaye yuko nyine uwo mukobwa we yabikoze bari n'iwabo w'uwo musore nk'uko bari babisezeranye, nyuma yo kuva mu bindi bice aho bari basanzwe bahurira. Biravuga ko rero umukobwa rero yamaze kuba yahungishwa ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo atabasha kuba yogirirwa nabi n'abo mu muryango w'uwo muhungu. Abo mu muryango w'uwo muhungu rero bakiva gushyingura Eric bavuga yuko ababashije kuba boganira n'abamenyeshamakuru bacu, bavuga yuko bifuza ko uwo mukobwa yofungwa ubuzima bwe bwose kuko n'umuhungu wabo yamaze kuva mu buzima. Mu gihugu cy'u Rwanda hamaze kugaragara abantu bashika kuri 4 banduye monkeypox, icorezo gituruka ku bushita bw'inkende. Minisiteri y'ubuzima yatangaje yuko mu Rwanda hamaze kugaragara abantu 4 bafise indwara y'ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox. 2 muri bo rero bamaze kuvugwa barakira, mu gihe abandi 2 bari kwitabwaho n'abaganga, kandi hari icizere cy'uko nabo bagomba kuzokira vuba. Itangazo ryashyizwe hanze rero na Minisiteri y'ubuzima kuri uyu wa gatanu rivuga yuko abantu bashika kuri 4 bahuriye ku kuba bose nyine barakoreye ingendo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ico corezo gikomeje kugaragara ku bwinshi, ndetse aho gikomeje kugenda kiraca ibintu kirazengereza abatari bace cane. Itangazo rikomeza rivuga yuko Minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC hamwe n'abandi bafatanyabikorwa ikomeje ibikorwa byo gukurikiranira abahuye nabo barwayi, kugira ngo ugaragaje ibimenyetso apimwe kandi ahabwe ubuvuzi abashe kuba yakira, bityo hirindwe ugukwirakwira kw'indwara mu bantu benshi cyane. Minisiteri y'ubuzima kandi yijeje ko ibikorwa by'igenzura bakomeje kubipima hagamijwe nyine kureba neza yuko gupima neza izo ndwara z'ibyorezo zambukiranya imipaka, ndetse ihumuriza abanyarwanda ku ngendo zo hanze y'ibihugu uko zikomeje atakibazo. Mu mpera za Nyakanga umwaka wa 2024 nibwo rero ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje yuko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox cyangwa mapox yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo kugaragara ku bantu bashika kuri 2. Iyi ndwara kandi yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu wayamaze kuyandura cyangwa uyigwaye. Amatembabuzi y'ugwaye ishobora kandi kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa guhuzanya n'ufise ubwo bugwayi. Ibimenyetso byayo no kugira ibihere ku mubiri bijyajyata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza ndetse no ku maguru. Ibindi bimenyetso rero no kugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo ndetse no kugira amasazi. Ikigo cy'Afrika rero gishinzwe kugenzura indwara z'ibyorezo African CDC yarutse gutangaza ko iki cyorezo gikomeje gufata indi ntera ku mugabane wa Afurika, mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS ryashyizeho komite idasanzwe izaterana vuba ikiga ku cyorezo c'ubushita bw'inkende kimaze iminsi kigaragara mu bihugu bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afurika niba cyashyirwa ku rwego by'ibyorezo. Amakuru kandi yakomeza kugenda tugeraho nuko no mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi, muri Suwede iki cyorezo cyamaze kugenda kigaragara kuri umwe mu bantu baho, ibyongeye guteza izindi mpungenge zikomeye cyane hirya no hino ku isi, nyuma y'uko nawe yari amaze igihe akorera ingendo zano ku mugabane wa Afurika. Nabo bakaba batangaje neza yuko biteguye gukora ibishoboka byose
kugira ngo babashe kuba bogerageza kwirinda ndetse no gukomeza gufasha abanyagihugu, ndetse nabo bakaba batanguye iperereza ryimbitse mu rwego rwo kugira ngo bamenye ingene nyine abo bantu bose uwo mugwayi yoba yarahuye nabo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mu gihugu c'Uburusiya rero intambara irakomeje ndetse iranakomeye mu gihe Ukraine, ingabo za Ukraine zikomeje kugenda zigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye muri icyo gihugu c'Uburusiya, nyuma yuko nyine hatanguye ibitero bikomeye cyane byatanguye ku itariki 6 abasirikare benshi ba Ukraine binjiye muri icyo gihugu n'imodoka by'intambara, ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bigarurira ibice bigiye bitandukanye. Amakuru rero akomeza kugenda atugeraho, amakuru akomeza kugenda adusumira nuko gushika none Perezida Vladimir Zelensky w'igihugu ca Ukraine yamaze gushyiraho ubuyobozi mu ntara ya Kursk, ndetse n'ibindi bice bamaze kugenda bigarurira, ndetse ngo n'imfashanyo zotanguye kugenda zinjira muri icyo gihugu kugira ngo zifashe abanyagihugu bo mu Burusiya, mu gihe abandi babarirwa mu bihumbi batanguye kugenda bahungishwa ku buryo bukomeye cyane, nyuma yuko nyine ibitero bikomeye cyane, mu gihe kandi ingabo z'Uburusiya zimwe ziri kugwana, izindi ziri kugerageza n'ubundi kure uburyo zatabara ubuzima bw'abanyagihugu cyangwa se ubuzima bw'abaturage, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'ibyo byose kandi hari imwe mu mavideo akomeje kugenda agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana bamwe mu basoda canke bamwe mu basirikare b'igisirikare ca Ukraine bamaze kugenda bagera mu midugu n'imijyi imwe igiye itandukanye, ndetse bakaba batanguye kugenda bashingura amabendera y'igihugu c'Uburusiya, bakaba batangiye kugenda bashinga amabendera y'igihugu cya Ukraine. Mu ijambo rye Perezida Vladimir Putin yaje kugaragaza ku manywa hahise, yaje kugaragara mu burakari bukomeye cyane avuga yuko ibingabo zibe zigomba gutangira kwihorera, ndetse anavuga yuko umwanzi bagomba kumukura ku butaka bw'Uburusiya vuba na bwangu byihuse. Mu minsi mike iheze baherutse gutangaza neza kuba barishe abasirikare bashika ku 270, ariko kandi aya makuru yaje kunyomozwa na Perezida Vladimir Zelensky wavuze ko ahubwo ari we wamaze gufata mpiri abasirikare bashika ku 100 b'igihugu c'Uburusiya. Icakora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, abanyagihugu benshi ndetse n'intara zigiye zitandukanye hano muri iki gihugu c'Uburusiya zikaba zikomeje kugenda zishyirwa mu bihe bidasanzwe, abaturage bakomeje gutegekwa kuguma mu nzu mpaka igihe inzego z'umutekano ziraza kubabwirira yuko ari ngombwa kuba bosohoka. Ndabashimiye mwese kuko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri Nombonesha kure yacu ya Burundi News TV. Ari ubwa mbere ushize ngaha rero pisonda handitse sabone, pisonda akamenyetso kameze nk'inzogera hirya gato ka notification, kugira ngo ubashe kuzagira abana natwe umunsi ku munsi. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabashimiye.